bacu mwaramutse, ni Gloria Munezero kuri mikro ya BITV, ikaze mu biganiro vyacu. Uno munsi nshaka tuganire ku karanga k'iwacu, cane cane ku ngoma y'Uburundi hamwe n'abatimbo, abo banyakaranga babandanya kubungabunga umuco wacu. Kuva mu mwaka wa 2014, ingoma y'Uburundi yemejwe n'ikigo UNESCO nk'itunga ndangakaranga ry'Uburundi. Kandi buri kwezi kwa Munyonyo turahimbaza indwi yahariwe ingoma. Naho twese tuzi ingoma, birakenewe ko tumenya kahise kayo, uruhara rwayo n'ukungene yateye imbere cane cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Turabahaye ikaze rero kugira mumenye vyinshi bitangaje vyerekeranye n'ingoma, ariko kandi tubereke uko BITV yagiye iraba hafi ivyo bikorwa kuva mu mwaka wa 2022 gushika kuri uno munsi. Reka tuvuge kuri kahise n'akamaro k'ingoma n'abatimbo. Ingoma y'Uburundi si igikoresho co gucuranga gusa, ni ikimenyetso co kumenyekana kwacu n'umuco wacu. Kuva kera cane ingoma yarakoreshwa mu birori vy'abami, mu makoraniro y'abantu benshi no mu minsi mikuru y'akaranga. Abatimbo nibo mutima w'uno muco. Umurisho uvugijwe wose w'ingoma ufise ico uvuze, ufise ico usobanura. Utanga ubutumwa kandi uha abantu akaryo ko guhurira hamwe. Waruzi ko ingoma yahora ikoreshwa mu buryo bwo gutumatumanako amakuru hagati y'imihana n'imiryango, bagakoresha imvugo ifobetse mu mirisho bavuze. Abatimbo rero n'abacuraranzi, ariko kandi nibo babungabunga uyu muco wacu. Kuva mu mwaka wa 2022 BITV twarakurikiranye uko ivyo bikorwa vyagiye biratunganywa hano mu gisagara ca Bujumbura. Mu 2022 ihiganwa ryabereye i Bujumbura mu ntumbero ryo guhitamwo umugwi mwiza. Uwo mugwi akaba ari wo waheza ugashika canke ugaseruka mu gice ca nyuma mu birori nyezina vyo guhimbaza uwo munsi ku rwego rw'igihugu. Abitabira iryo higanwa ahanini ni imigwi y'abatimbo yo mu gihugu, mbere bagashigikirwa n'abakunzi b'ingoma. Mu mwaka wa 2023 integuro y'uwo munsi mukuru wahariwe ingoma waraneguwe n'imigwi ndangakaranga imwe imwe hano mu gisagara ca Bujumbura. Abatimbo benshi baraneguye inguvu nke leta yashizemwo mu kubashigikira, bakabona ko uno munsi mukuru wari ukwiye kwitabirwa n'abubahwa batandukanye barongoye igihugu. Ko bamenyesha ko muri uwo mwaka nyene abatimbo n'ingoma banyagiwe ku munsi w'amahiganwa, aho gisanzwe kizira ko ingoma zinyagirwa. Mu mwaka wa 2024 haribonekeje akarusho, aho igice ca nyuma cabereye i Bujumbura kandi vyari biteguwe neza. Harubatswe ubwugamo bw'iteka, abantu bari bitavye ku bwinshi kandi haje n'imigwi ivuye mu ntara zose. Ico gihe cerekanye ishusho y'ukuri y'uwo munsi mukuru. Tuvyihweje neza, iyi ndwi irahambaye cane ku rwego rw'igihugu, ariko biracakenewe ko abarundi bose bawutahura kandi bakawitabira ku bwinshi. Integuro n'ivyitezwe uno mwaka. Ntituraronka akaryo keza ko kugendera imigwi ndangakaranga kugira ngo dushobore kumenya aho bagejeje kwitegura, ariko turibaza uko iyo ndwi izogenda, cane cane kubera impinduka zabaye z'intunganywa rishasha zerekeye intara z'igihugu. Ivyo bishobora gutuma haboneka impinduka mu itunganywa ry'uwo munsi mukuru. Nubwo biruko, turateye akama abarundi bose gusidukana n'iyonka mu guhimbaza iyo ndwi hamwe no gushigikira imigwi ndangakaranga y'abatimbo. Indwi y'ingoma si ukwinjira mu marushanwa gusa, ahubwo ni ukwishimira no gusubira kumenya akaranga kacu, no gutuma abarundi bahurira hamwe no gusubira kwigisha urwaruka umuco wabo. Turatumirira rero abarundi bose, abato n'abakuze, guhimbaza no gushigikira iyo ndwi yahariwe ingoma. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu, murakoze naho ubutaha.